Thank you, sir. Lieutenant Colonel Marius Ndaishimiye, SS0750 service number. He is married and is blessed with 6 children. Before joining the junior command, he was the intelligence officer in the Armored Brigade. Thank you, sir. Lieutenant Colonel Sylvestre Ndikumana. Icambere coco inyigisho mu gisirikare ni igikorwa ca misi yose. Ko umusirikare no kwama ariko arategurwa guhangana n'ibibazo by'umutekano, gutunganya ibikorwa vya misi yose. Rero uyu mugwi duhejeje gusohora ugira kane, numugwi ugizwe n'intwazangabo zari zifise bamwe amapete ya majoro, abandi abariyete na colonel, baje ngaha kunonosora ivyigwa bijanye no kurongora bimwe twita amabatayo n'ibindi bikorwa biri ku rwego rwo hejuru y'amabatayo, icyo twita amabrigade, ko naho nyene intwazangabo bene izi nizo zikora, nizo zitunganya ibikorwa. Ishure riri ngaha ryashizweho kugira ngo intwazangabo zibe professionalize. Ni ishure rifitaniye isano n'ayandi mashure yo mu karere ko muri East African Community. Amaprograme asa n'ayasa kuko twese duhurukiye mu karere kamwe, kandi hari amaprotokole abivuga yuko ibijanye no gutunganya ivyigwa vya gisirikare byo kugwa ku rugero rumwe ibindi bihugu turi kumwe, Tanzania, Kenya, Uganda n'u Rwanda n'ibindi biri muri East African Community. Rero aba basohotse binjiye mu kwezi kw'icumi, bari bamaze amezi 4 bari ngaha, turiko turabahugura ivyigwa babikurikirana mu Congereza. Nkuko nababwiye, ni ivyigwa bitunganijwe ku buryo bumwe mu karere ka East African Community, nako murazi yuko gakoresha hanini ururimi rw'icongereza. Aba rero basohotse barakurikiranye bitari bike, haba ibijanye no gutunganya intambara, icyo bita la planification, n'ingene intambara zirongorwa, la conduite des opérations. Aba bavuye ngaha nkuko nari nabivuze, mu bisanzwe bategerezwa kuzovamwo abatwara amabatayo, abandi bakaja ku rwego rwa brigade. Urwego rwa gisirikare rurafise uko rutunganya icyo no kwita son personnel. Hariho service bijejwe kuraba iti ubu ku cigwa runaka hoba hashikiriwe bandi. Izo service rero nizo zidutorera abantu zituzanira, ariko n'abantu baba bari mu myaka kumbure y'akazi ijanye n'ivyigwa bagiye kwiga, kuko ni ivyigwa biri ku rugero uru, akaba hariho n'ibindi bizoza inyuma yibi. Ni ukuvuga rero service zo muri Etat Major zijejwe gutunganya uko abasirikare biga nizo ziduha abantu, nizo ziduha abo twigisha. No seulement igisirikare cy'u Burundi, igisirikare si igihugu kimwe gusa. Igisirikare ni mpuzamakungu. Mu kuvuga yuko ubu bavuye ngaha aho bazoba bagiye gukorera, bazotunganya ibikorwa neza gusumba uko babikora bataraza gukurikirana izi nyigisho. Ico ni cambere. Hanyuma ica kabiri, bazotunganya nabo bazoba basanze aho bakorera, nabo nyene babaha ubumenyi bazoba bakuye ngaha. No kuvuga yuko iruhande y'ivyo ngaha vy'igisirikare cyo ngaha mu Burundi, nibi bisirikare dusanzwe duhurira mu butumwa bwo kugarukana amahoro, baramutse bagiyeyo ntibazokeza ngo bibure, bazosanga akanovera k'ivyigwa bakuye ngaha ariko kabafasha ku mirimo ya misi yose iyo bazoba bagiye gukorera
mu bihugu vya Somalia, Centrafrica n'ahandi kuko haba hari ibihugu vyinshi kandi bivyigwa bakuye ngaha nivyo naba bariyo babarize. Mu kuvuga rero ntaco bazoba bisangije, bazoba bose basangiye ubumenyi buzoba buri ku rugero rumwe, hanyuma n'ibikorwa bazoba bariko bararangura bitera imbere. Abadohejeye gusohora bari bagize promotion ya 4, hariho promotion 3 zimaze gusohoka. Iyi rero yari igizwe n'aba officier 32, twabatanguranye ari 32 kandi tubaramuye ari 32. Mu kuvuga yuko barakoze ibintu bishimishije. La discipline nkuko nabivuze canke abandi yabaranze ni discipline yo ku rugero twifuza iruhande y'ivyigwa. Abonotera kamo nabazobakoresha iyo bagiye gukorera. Nyakubahwa umukuru w'igisirikare cy'u Burundi yabivuze ati ndateye akamo abazoba bariko barabakoresha iyo tuzobarungika, bazobakoreshe ntibazohave bashikayo ngo bahave bibagira ivyo bakuye ngaha kubera batariko barabishira mu ngiro. Ni nayo recommandation twabahaye igihe twafunga ivyigwa vy'igice ca kabiri ejo, tubasaba yuko iyo bagiye bo shira mu ngiro ubumenyi bakuye ngaha, ntibagende kububika mu kabati, babandanye ahubwo berekana ubudasa ico basumbije abo basanze ku mirimo batarigera baza ngaha. Ego hanyuma ico ni icifuzo nuko abajejwe kubaha akazi boraba bakakabaha bisunze kumbure umwe wese uko tuzoba twamutunganirije raporo ivyigwa yakoreye ngaha, kuko raporo yoyo y'umwe tuteza kuyirungika ku badukurira. Nkifuza yuko kumbura ariyo bo kwisunga mu kubaha ubuzi butandukanye.